Yesu n'umwami. Igice cya 90. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Abana je ndabikundira ntibazi kubesha. Umubwira ati genda umubwira ati si hondi, acagenda akamubwira ati avuze ngo si hari. Izi telefone rero zozo zirarengeje. Umuntu ya telefone wundi bari muri bus. Umwe yari yicaye inyuma, uwundi yari yicaye imbere. Umwe yari yicaye inyuma yarafitiwe ideni n'uwicaye imbere. Sasa wa undi yicaye inyuma no kuvuga we yari yashitse imbere y'igihe muri iyo bus. Wa undi nyene ko afise ideni yinjira mu nyuma ntihamenya ko hari umundi wa undi afite ideni ko yicaye inyuma. We nawe acayicara imbere. Wa undi nyene amafaranga amubonye acabwira aho bicaranye ati uyu muntu yamayambeshe kenshi. Ati kandi nama nabimenye. Ati urabona ko yinjiye nga. Ati misi yose yamambwira ko ari Gitega, ari mu Kayanza, ari Ngozi mugabo nama ndamubona nga mu Gisagara kandi n'abantu bamambwira ko ari mu Gisagara. Ingenda mu telefone muumve. Acara mu telefone ati allo bite. Ati amafaranga yanje gute kutayama. Ati mbabarire n'ukuri muntu w'Imana. Urazi ko nkijijwe ntashobora kuguhemukira. Nuko ntari hafi y'abana ndi hafi ndi kuguha amahera yawe. Ubu ndi Ngozi. Ati mugabo muri iyi minsi nzomanuka. Mugabo kandi nta kibazo nimanuka nzogwa amafaranga yawe. Acha mgati none ko turi muri bus imwe kandi tugeze mu Kigobe turiko tuja mu Kamenge tuvuye muri ville. Ikinyoma kiba kigaragaye. Hari igihe bizomenyekana icyo cyose wavuze, icyo cyose wakoze, uko kose wabivuze hazogera umunsi bishigwa habona. Shaka wikawushe hahera ukwezi, umwaka, imyaka 2, imyaka 3 bizogaragara. Mbere wanashaka umuntu abesha si kenshi yibuka n'ivyo yabeshe. Hari kindi gihe yibagira agasanga yavuze ukuri naho nubwo nyine asanzwe ari umubeshi. Uhoragira kumurikire agukure muri iyo migozi y'ububeshi. Warayibayemo kenshi kandi irakubabaje kandi ntabwo ubikunda nawe ndabizi. Naho ubesha birakubabaza mu mutima urumva ko wakoze bitameze neza. Ariko kubera wiyumvira ngo ngo nta kundi nta yindi nzira nari nsigaranye. Reka mbeshe. Kumwe abarundi basokuru urazi urashaka uri umubeshi, papa bakaba ari umubeshi, na sogokuru bakaba ari umubeshi, na sogokuru za wawe ugasanga niwe yaciye umugani uvuga ngo utabeshe ntasumira umwana. Urumva na kera hari abantu b'ababeshi bakaruhariwe. Kandi ico gihe ibintu byari bikimeze neza, nta buzima bwari bumaze kugora nk'uku, nta matongo yari bwage nk'uku, nta mafaranga yari akenewe cyane ngo ukeneye amahera yo kugura umuduga cyangwa kuriha amatara n'amazi cyangwa ndazi cyangwa kuriha inzu. Mugabo akaca kubwira ko utabeshe ntasumira umwana. Nuvuwo yari munyakinyoma. Niyo mpamvu ngubwira ko ikinyoma kitagira impamvu. Nta mpamvu nimwe yotuma uvuga ati ndabesha. Ukubesha kose menya ko uri kubabaza Uhoraho kandi nawe uri kuribikira ikara mu gashambara, kuko ico kinyoma nyene uzokibeshwa n'uwundi. Harundi muntu nawe azi kubesha kukurusha. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96
96 96. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.